bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro kiza guhagarara ku nguvu za bamwe mu bahejeje amashure mu nyuma bakagaruka inyuma guteza imbere ubumenyi mu mashuri, aho baza kutubwira icyatumye bandika Kazinduzi bayikura mu Kirundi bayishira mu Giswahili, intererano y'icyo gitabo, intambanyi n'icokorwa kugira ngo uyu mugambi waguke ntuzimangane. Kugira tuganire ku ivyo bibazo vyose turi kumwe muri kino kiganiro na Hamenyimana Ramadan. Turabaramukije, turabahaye n'ikaze. Mahoro cyane. Ego. Murakoze. Ego, benshi iyo bahejeje amashuri bashima kurondera ubuzi bubazanira amafaranga menshi kandi n'ingoga. Mbega mwebwe ni gute byabajemo gute kugira muyumvire kwandika Kazinduzi muyikura mu rurimi rw'ikirundi mushya mu Giswahili? Ego, murakoze kuduha kino kiganiro. Igituma twakoze ino Kazinduzi, twabonye yuko hariho ngombwa ya Kazinduzi y'ikirundi y'igiswahili n'ikirundi, kabamwo n'ikirundi n'igiswahili. Gituma kindi twayikoze kubera yuko mu mashuri y'u Burundi, igihe u Burundi bwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, igiswahili twaciye dutangura kucigisha mu mashuri. Aho rero niciyumvire canjemwo, ndibaza kubera iki ata Kazinduzi dufise yizo ndimi zibiri twigisha mu mashuri. Nico gituma naciye nibaza yuko hari ngombwa ya Kazinduzi y'igiswahili n'ikirundi, kirundi mu Giswahili. Ego, umutwe w'Ikazinduzi yawe wayise izina Tanganyika. Mbega ni kweki wahisemo iryo zina Tanganyika? Ego, Tanganyika ni kiyaga twese tuzigamwo byinshi, harimo amafi ava muri Tanganyika, amazi ya Tanganyika tuyakoresha, hariho abaje gufata akayaga kuri Tanganyika, hakabamwo n'amato aja hirya no hino ava muri Tanzania aza mu Burundi, ayandi ava mu Burundi aja muri Kongo canke muri Tanzania. Rero tubona yuko Tanganyika ni ikintu gihambaye cyane ku Burundi na kano karere turimwo, cyo gituma twayise Tanganyika. Ikindi naco navuga kuri Tanganyika nuko abaca muri Tanganyika usanga bakoresha ururimi rw'ikirundi canke n'igiswahili mu minsi yose naho baca muri Tanganyika. Ego. Mbega watanguye ryari kwandika Ikazinduzi uyikora mu Kirundi uyisha mu Giswahili, umaze gusohora ibitabo bingana gute? Kwanza Ikazinduzi iri mu bice bibiri. Hariho igice ca mbere kiri mu Giswahili, gisigurwa n'ikirundi. Ikindi gice ca kabiri kiri mu Kirundi gisigurwa mu Giswahili. Igihe twatanguye kwishira hamwe hari mu mwaka wa 2011 niho twatanguye kuyandika. Mumaze gusohora ibitabo bingana gute? Ibitabo tumaze gusohora, iki ni ca mbere, nico gitabo ca mbere tumaze gusohora, iyo twita edition ya mbere, first edition. Ariko twibaza yuko kubera ari fondation, ari gitabo ca mbere fondation ya ino projet, twibaza yuko mu minsi iza canke mu myaka iza tuzosohora n'ibindi bitabo kugira ngo dukomeze uno mugambi. Ego. Ego, mu kwandika Kazinduzi bisaba uburyo butari buke. Mbega mwebwe uburyo mwabukuye he? Nka jewe icyo novuga nuko sindo Murundi gusa, mva mu mahanga, mba muri Etats-Unis, muri Amerika niyo mba. Rero muri Amerika rero turafise uburusho bw'umuntu ashobora gukora akazi kamwe canke kabiri, tuzi tubiri canke dutatu bivanye n'ivyankenerwa akeneye. Rero uburyo bwaboneka muri ubwo buryo kugira ngo umuntu akore yisunze ivyo akenera. Narakora akazi kamwe canke bubiri mu kindi gihe. Muri Amerika
iki gitabo cyawe kiriva mu kirundi ugisha mu giswahili muri Amerika urwo rurimi rw'Igiswahili n'ikirundi ntibikunda kuvugwa cyane havugwa ururimi rw'icyongereza mbega utwarira ubuhinga wakoresheje kugira ngo ushobore kwandika mu kirundi n'igiswahili muri icyo gihugu ururimi rubwiza ari icyongereza. Yego icyambere na mbere icyo twakwibuka nuko cyangwa icyo novuga nuko navukiye mu Burundi Kirundi nicyo tuvuga cyane kandi nkaba navukiye mu Rumonge aho tuvuga indimi zose zibiri Igiswahili n'Ikirundi. Ubwo rero byari byoroshe kuri jewe kugira ngo nandike kino gitabo. Ubundi buryo twakoresheje no buryo bw'uko umuntu agira ibyo twita research ama recherche kugira ngo ikintu kibe hamwe kigende neza. Yego none muri rusange nihe hangiro ufise? Ihangiro dufise no kugwiza bino bitabo kwanza mu gihugu, hama ikindi naco no gufasha bamwe mu Barundi canke abanyamahanga bavuga Ikirundi batazi Igiswahili, hama n'abandi bavuga Igiswahili batavuga Ikirundi. Twashakanye rero kubafasha cyangwa gufashanya kugira ngo zino ndimi zacu kavukire ko zotera imbere mu bantu nyene batazi rumwe muri izo ndimi. Yego none intererano y'iki gitabo niyi? Intererano nuko ubiravye nk'ukuntu Abarundi canke Abatanzania canke abava muri Kenya dutemberanira mu bintu byinshi canke mu buzima bwa misi yose, ari mu bintu byo kurangura ibyashara canke ibiki. Intererano nuko twashaka yuko abavuga zino ndimi zacu bokoroherwa kugira ngo baje gukora ibyo bashaka mu bindi bihugu duhana imbibe. Yego turamenyeye mu Burundi batanguza imigambi myiza kandi mishasha mugabo mu nyuma ikazimangana. Mwebwe icyizere cyuko uyu mugambi wawe imigambi yanyu utazozimangana niki? Umugambi dufise nuko kubera kino gitabo ari cambere twizeye yuko intwaro guverinoma yacu nziza y'u Burundi izoshobora kudufata mu mugongo. Idufashe mu mugongo rero hama n'ivyiyumviro by'abandi bantu bazoduha kugira ngo uno mugambi ntuzimire canke ntuzimangane. Rero duhamagare teyakamo kuri bose bashobora kudufasha kugira ngo badufate mu mugongo kugira ngo umugambi uzotera imbere kandi uzobe ngirakamaro ku Barundi no Burundi. Yego muriko muraraba kino gikorwa cy'iteka mwatanguye, mbega intambanyi muhura nazo ni nk'izi? Intambanyi ntizibura cyane cyane bivanye n'iyo tuba umwanya uratugora. Hama ikindi naco novuga ni kiretse umwanya n'uburyo bwo kuzofyatuza ibitabo ku bwinshi kugira ngo bizoshikire bose mu gihugu. Ego mwavuze yuko icyatumye mwandika kino gitabo ari kubera ko turi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu mashuri naho hakaba haratanguye umugambi wuko kuva mu 2005 mbere Igiswahili n'icyongereza byo kwigishwa mu mashuri. Mbega muriko muraraba mu mashuri mbere guhera mu mashuri y'intango, mbega muriko muraraba mubona byoroshe koko Igiswahili n'icyongereza mu mashuri y'intango? Mu mashuri y'intango uravye abanyeshuri muna kuri jewe mbona yuko ari ibintu byoroshe kuko umwana afata byinshi kandi umwana umumenyereje ibintu akiri muto arabifata n'ingoga kandi akazobikurana. Rero ni nko kumurera umwana umureze hakiri kare, ukamurera neza, ukamurera umwigisha n'indimi zitandukanye. Ni ibintu bizomugirira akamaro, bizoba ngirakamaro kuri we kandi nahavuka. Ego uri kuraraba mu mashuri mato mato
izi ndimi igiswahili n'icongereza usanga n'abigisha bazitanga batampamya bushobozi babifisemwo kandi haya turazi yuko umuntu atanga ico afise. Ego. Mbega mubwi nkaho mubivuga kwiki kuko haraho usanga yigisha igiswahili cyangwa icongereza atari byo yaronka impamya bushobozi. Ego nico gituma dusaba canke twotera kamo abarezi abigisha bose bigisha izo ndimi zibiri, izo ndimi mvamahanga kugira ngo nabo nyene biteze imbere muri izo ndimi, bige izo ndimi naho arabarezi arabayigisha baracafise umwanya wo kubandanya kwiga izo ndimi kugira nabo nyene bazokwigisha abana mu bintu nyene bitomoye, ibintu vyiza. Rero twasaba yuko abarezi abigisha bose cyane cyane abigisha igiswahili cyangwa abigisha ikirundi nabo nyene bona yuko umugambi dufise yuko ari ingirakamaro kuri bo n'abana babigisha. Bazoze rero hageze yuko umwe wese aronka kino gitabo akazokwama yigisha ibintu bivuye mu bitabo apana bimwe byo mu muji byo kugira ngo yigishe ibintu nyene yikuriye mu mutwe. Oya dukeneye yuko Uburundi butera imbere, dukeneye yuko abigisha aribo barezi yuko bakora ibintu bisunze ibitabo byanditswe cyane cyane n'abarundi. Iyo kazinduzi yawe iva mu Kirundi mushya mu Giswahili, mwavuze yuko icyabitumye ari uko mu mashuri mato mato harimo ururimi rw'Igiswahili n'icongereza. Mbega ho nta mugambi mufise wo kugira kazinduzi y'Ikirundi n'icongereza? Kazinduzi y'ikirundi n'icongereza zirahari nyinshi ndibaza, zirahari. Hariho abagenzi nzi basohoye kazinduzi y'ikirundi n'icongereza, ariko twe twabonye yuko kandi twashimye yuko dukora kazinduzi irimo indimi zibiri nyafrika kandi zikaba arizo ngirakamaro cyane muri kano karere. Ikindi nacyo cyadutumye tuyikora nuko dushaka ibibondo byacu tuvyara nakazoza ku Burundi canke abarundi bazobeho batibagira yuko hariho indimi kavukire, kuko hari abantu bashima kwigisha abana babo igifaransa canke icongereza gusa bakibagira yuko hariho indimi z'abavyeyi babo babibarutse no Burundi yuko dukeneye ikirundi kuba gifise inguvu nyinshi kuruta izindi ndimi ziva hanze. Ego. Mbega none mwavuze intambanyi zitari nke muhura nazo, mbega mubona hokorwa iki ku ruhande rw'iwanyu, ku ruhande rwa leta hokorwa iki kugira ngo umugambi waguke ntuzimangane? Icokorwa nuko natwe tugiye gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo icambere na mbere tuzosohore ibindi bitabo, izindi kazinduzi, no ku ruhande rwa leta ico nosaba nuko bodufata mu mugongo nkuko nabivuze kugira ngo tuzoteze imbere zino ndimi zacu kavukire. Abenshi iyo bahejeje amashuri batarose ubuzi bwa leta baca bada gukora ibindi bakibagira guteza imbere ubumenyi mu mashuri. Mbega mwebwe mubatera akamo twobabwira yuko akamo twobatera nako kuvuga yuko kuja kurondera ubuzi ntibibujijwe, ariko umuntu araraba nyene kazoza k'ivyo yigiye canke yuko yoterera mu vyo yize biva mu ubumenyi yize akabuterera kugira ngo afashe n'abandi bariko barakura. Duhejeje kumva icyatumye umutumire wacu yiyumvira kugira kazinduzi ayikura mu rurimi rw'ikirundi ayishira mu Giswahili. Tuhejeje kumva intererano y'iki gitabo, intambanyi yahuye nazo, eka mbere n'icokorwa kugira ngo uwo mugambi waguke ntuzimangane. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi, turashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire uno mutumire twari kumwe, Hamenyimana Ramadan.
turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. nawe murakoze cyane kuduha kino kiganiro, murakoze. Turashimiye mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza. Aha kuri televiziyo y'igihugu ibiganiro birabandanya, murakoze.